Nitekana umunezero ntangere by'gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kubonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga kuzini imbonesha kure ibashikiriza amakuru aba yakorewe amatohoza aba mu nkino mu ndero muri politike agateka kazi na muntu mwipereza ndetse na andi yose abatandukanye imbonesha kure yanyu aina yacu ya Isange TV ibashikirayo ikabatororokaniza ayo makuru yose ku buryo bw'idonito. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri no muri shiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Namakuru rero ari buze gushimikira ku ngingo nkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutamukanyi wiwe Andrine Ndayishimiye bafashe urugendo rubashikana mu gihugu ca Guinea Equatoriale. Rukaba rero ari uruzinduko yitavye mugenzi wiwe wa Guinea Equatoriale. Muraza kurabira hamwe rero ivy'uru rugendo nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi amatora yimirije. Ese umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba agiye mu biki? Hari amakuru dufise ari kuvuga ko president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora kuba azohirikwa ku butegetsi ngaha mu Burundi. Namakuru amaze iminsi aravugwa aho rero abagenerali batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bariko baragendera bashaka kungene bazotembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri abo bagenerali rero haravugwamo General Prime Niyongabo biravuga ko hoba harimo ukunyonorana hagati ya Prime Niyongabo ndetse na Evariste Ndayishimiye n'abandi bagenero batandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Sivi vyenyene rero kuko biravuga ko n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ngo atipfuza ko President Evariste Ndayishimiye azokwingera akitoza mu kiringo mu matora yimirije mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru rero menshi cyane ariko aravugwa ngaha muri politike y'u Burundi. Biri kuvuga yuko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba yitavye nyene ubutumire bwa mugenzi wiwe wa Guinea Equatoriale Bienga. Bikavuga ko rero hari ubutumwe ngo yoba yamugeneye ari byo baraza kuganira aho tubaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido makuru ari ngaho nyene muri Equatoriale. Amasoko yacu twoherejeyo araza kutubarira ukungene twifashe mu yandi makuru, kandi turaza kurabira hamwe ibijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bajya gukorera imirimo yabo itandukanye mu gihugu c'Ubudage na cane cane rero abahinga batandukanye. Turaza kurabira hamwe ivy'iryo shira hamwe nyene no kungene abo banyagihugu baja mu Budage ndetse no kungene ngo n'Abadage nabo baza mu Rwanda. Turaza kubirabira hamwe mu yandi makuru, kandi turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Kuri ubu ngubu biriko biravugwa aho hari abanyagihugu 14 baba mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi boba abirukanwe mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kurabira hamwe kungene ayo makuru nayo yoba ahagaze ku buryo bw'idonido. Reka rero tubanza turabire hamwe ivy'urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishikanye mu gihugu ca Guinea Equatoriale. Gusa mu makuru duhawe n'amasoko yacu bivuga ko hoba hari ikintu kimubaye ko kidasanzwe ngaha nyene mu gihugu ca Guinea Equatoriale. Ubwo yarageze ku kibuga c'indege rero bivuga ko hoba habaye insanganya. Turaza kurabira hamwe mu makuru y'uburyo bw'idonido, tuze kurabira hamwe kungene vyo babihagaze. Ese izo sanganya zitewe niki? Mbese bivuye kuki? Ese bari bamuteze? Usa mu makuru daho n'amasoko yacu bivuga ko hari abo baba bamugambaniye nyene aha ngo harimwo na Prime Niyongabo ndetse n'abandi bagenero batandukanye ngo bashaka nyene kuba bo kwikiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. N'uruzinduko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiriye mu gihugu ca Guinea Equatoriale ubwo yitavye nyene ubutumire bwa mugenzi wiwe, bakaba bagiye kuganira hamwe kurabira hamwe ukungena umutekano wosahirizwa ndetse bakagiranira n'imigenderanire mu bitandukanye. Gusa rero biruvuga ko President w'u Burundi afise ubwoba kubijanye n'amatora yimirije mu gihugu cy'u Burundi, aho rero abagenero batandukanye bashobora ngo kuzomuhirika ku butegetsi. Muri abo bagenero ndetse harimo na Prime Niyongabo. Tunyarukiye kubijanye n'imigenderanire ndetse no guhanahana abakozi mu Burundi ndetse no mu gihugu c'Ubudage. Kuri ubu biravuga ko ngo amakuru duhawe n'amasoko yacu aravuga ko atari abarundi gusa
ngo bo barondera amahirwe yo kuja gukorera mu bihugu bitandukanye imirimo yabo, ndetse kuko ngo mu Budage uko bivuga ko n'Abadagi ngo baraza gukorera mu gihugu cyacu c'u Burundi, nk'uko bishikirizwa na Dr. Aloys Misago asanzwe aserukira imbere y'amategeko ikigo ndangagakaranga c'Abadagi mu Burundi, Centre Multiculturel Allemand. Abadagi bararondera amahirwe yo gukorera ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri Afrika muri rusange mu mirimo yabo itandukanye. Ivyo bisata rero mwishirahamwe, ivyo bikaba rero bica mwishirahamwe SASC Senior Expansion Service, naryo ngo rikaba rero rifasha mu gutanga amahirwe mu bisata bitandukanye. Abo bahinga rero ngo baba ari abakukuruke canke umuhinga umwe uwari we wese arenze imyaka 35 ngo bakaba bafasha mu bisata birenga 50. Gufasha rero ngo bukaba cane bufatira mu gukarihiriza ubwenge amashirahamwe n'amahinguriro mu bisata bitandukanye, nayo nyene ngo umuhinga agahembwa n'ishirahamwe SAS. Kuri uyu wa gatanu nkorani 2025 rero aho ikigo ndangakaranga c'Abadagi Centre Multiculturel Allemand cari catunganyije ikiyago kurwaruka ndetse n'abifuza uburyo bwo kwiga canke gukorera mu Budagi foi de l'emploi. Dr. Aloys Misago yaratumiriye amashirahamwe atandukanye ashaka ubufasha mu bijanye n'abahinga ndetse no kwegera ikigo c'Abadagi kiri mu kigo ca kaminuza ku Mutanga. Amashirahamwe yose yemewe n'amategeko ku Burundi, yaba ayigenga canke ayadaharanira inyungu, akeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose mu bijanye n'ubuhinga expertise bo kwegera ikigo SEMA Centre Multiculturel Allemand canke bagaca ku rubuga rwa CS bagashikiriza ubusabo bwabo. Ico mwamenya nuko ico kigo kimaze rero kurungika abahinga barenga 12,000 mufasha burenga 600 ndetse mu bihugu birenga 150. Tubandanije amakuru rero kubiko biravugwa ngaha mu Burundi, umutekano agati igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu biri kuvuga ko abarundi bashika kuri 14 bo bava nyene ngo mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi barirukanwe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo barundi rero uko ari 14 harimwo abana 8 bakiriwe n'igipolisi co muri zone Mparamirundi muri komine Busiga kuri uyu wa kane ntwarane mu 2025. Abo bose rero ngo bakaba birukanywe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda kuko ngo baba muri ico gihugu biciye kubiri n'amategeko. Benshi bava muri komine Ntega, abandi muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Kuri uyu wa gatanu ntwarane 2025 niho bashikirizwa igipolisi mu gisagara ca Ngozi. Abajejwe intwaro bakazoca babahurungika mu makomine basanzwe bavamo. Abajejwe intwaro n'umutekano bagasaba rero abene gihugu kuvavanura n'ingeso yo kujabuka imbibe atavyangombwa abafise kandi ataco bagiye gukora kizwi n'ibihugu bavuyemwo n'ivyo boba bagiyemwo. Reka rero dusozerere amakuru yacu ya mu gitondo ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko amakuru tuza kuba dushikirizwa n'amasoko yacu mu bisata bitandukanye. Reka ronda batare yambo mwese mudukurikira mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu Burundi, ari mu ntara zitandukanye, ibisagara bitandukanye, amazone atandukanye, imitumba itandukanye bigize igihugu cacu Burundi. Mwese ndabahaye yambo. Reka kandi nere yambu abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse Malawi n'ibindi bihugu bitandukanye biri muba mudukurikira muherereye. Reka dusozera amakuru yacu ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko amakuru tuza kuba twahawe n'amasoko yacu.